siga ntiyasiguye impamvu indege yamusize. Ico yitwaje yavuze yuko indege yamusize kubera ibiganiro abajournaliste baramusize. Umuntu ni warindira indege sirindira umuntu. Ustare muri aeroport ntibukora. Hebo nazitukije indege batarayiduka. Umva wanasema tutafika mbali hapa ni wapi? Randri yarabereye basigaye yitwa ngo gifiki nini. Niba atari telefone ya Sadbi bariko barakoresha mu gufata video ishobora kuba itashoboye kwa registra amajwi neza. Umuntu ni yicare yige kandi. Umuntu yicare yige. Amipre yarashitse. Atangura gupostinga n'amaero turavuga ati muzehe ntazogaruka kabisa atangwe gukora ku maero bunyene uri kurumva ati bizogenda gute ngo nuko yangwa ari mu diaspora ngo tugushikira sha nimba hingero ndakubwira ikintu kimwe ndiko ndabwira abarundi bose ntuze ukinishe ikintu c'umu diaspora motive ngo nuko ari hanze reka nagomba ndakubwire yuko aba diaspora bari mu bantu bashigikiwe tebwo man kubera ko bahuye n'ingorane nyinshi hari aba diaspora benshi wasanga bariko baratanga amafaranga nguranyubakira inzu ugasanga muri genda aragiye nko mu gaskewe canke ikiriri afotoye nk'uruzu rutaruzura rukiri urushanti ngo wabonye yanzu yawe ahigeze kumbi noti yarariwe kera yanzu ntani yari karubaka sivyo rero ubu unya umuntu ari y'inoti z'umu diaspora akacaja ngaha kipowira ivyo bavugaye ntabikora mzee barashigikiwe urabikora ubutungane burakubona bukuzana ngo antya You put my people out there. It's another day, it's another blessing. Kubana namwe ku munsi kundi bakunzi ba Dan TV show ndetse n'abakunzi ba Akiwacu Media. People them call me Dan for real, the most champion conqueror. Big energy. From zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunzi ba Dan TV show ndetse n'abakunzi ba Akiwacu Media. Idiniteka cyo gusubira kubana namwe no munsi muravuga ngo ndi kumwe nande ngo mfite umutumire yitwa gute nibaze yuko ebana ni mu big energy nawe nyene turi kumwe ngaha mu kiganiro aho tugiye gusesangura ibintu byinshi urabona yuko turi mu bihe aho mu muziki ndondi tuko turabona ingendo nyinshi zigiye zitandukanye ibintu bigiye bitandukanye byinshi ku mbuga zigiye zitandukanye baguma bahatwitse hahiye natwirivu nk'aba content creator reka tubatemo kabisa ado umeze neza kwakiriye kuri Akiwacu Media ndetse no kuri Dan TV show the CEOs of Dan TV show and Akiwacu Media gute musaza umeze fresh iki kiganiro nikiza guhera kino kiganiro kiza kuba kirimo ibintu byinshi muzehe umeze fresh ari ibaze rero ko aba host babiri bahuye ibaze rero ko aba host babiri bahuye harasha je nibaze yuko abantu ba mbere bariko batangwa kubibona nibaze yuko baza kudukurikirana kuva ku ntango gushika ku mpera kuko tuje gusesangura hanini siko none gada ndakusavye ndamukiriza abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Dan TV show ndaramukije abakunzi ba Akiwacu Media ndetse n'abakunzi ba Dan TV show muri kumwe na Adronis Promoter mwana w'imihanda mwana w'imihanda Adonis gute meze neza fresh man akazuba kabona gute akazuba ni fresh karatwakiye pe isaba kwirorasha nyene ukambara ibintu nk'ibi inya bidaturira andi woco hapfiye umuva ngo turi ngo sama yaraheze mugabo sinyabaza go samira ahera vraiment akaro kazuba sakasama ni vya byinshi ni vya turi muri wa mugambi wa cigiti kimwe utera ibiti bitatu kabisa duhimiriza abo bantu kugira ngo baze baraca kimwe baca batera bitatu kugira ngo imvura ibandanye ado meze fresh rero Jenny fresh man Jenda kubona kabisa tuje hano gira dusesangure byinshi turabona ingendo ni nyinshi muri impera y'umwaka ku baririmbyi b'abarundi siko tuje hano n'aba MC asigafata bazona twita Burundian music on next level kabisa kuri next level kabisa tubona aba MC bariko barafata indege baherekeza aba star ibintu twari twishimiye ni ibintu
Antuko twifuza kubona mu muziki ndundi bitaboneka before ariko bisigaye biboneka right now aho dusigaye tubona n'aba MC bafata indege umuririmbyi ashobora kwitwaza umu MC abari sawa cyane gose rero uno munsi turi kuri operation turi kuri operation Yeboyebo muribaza ngo iyo Yeboyebo ngo ni yande rero nibaza ko miko murabona ku mashusho ni Yeboyebo yabonetse Yeboyebo irakoze amateka Yeboyebo ni ndarambaye gato ngisumbije ngo abaririmbyi benshi gushika muri Europe ngisumbije abaririmbyi benshi gushika i Buruseli ariko nagendera mu makomantere hari abagumye baponda umuzigo turabishika babyumve ataragera turaza kuyaga kuri byinshi aza kubona amapost menshi agiye atandukanye aho tubona umuririmbyi Abubakar Karim aho yagiye yafashe rutemikirere mwerekeza mu gihugu ca Belgique c'ubirigi mu bakoroni aho agiye guteramisha abarundi baba muri ico gihugu ndetse n'abari ku mpande nibatse ko abari mu Faransa bazogenda gushigikira Abubakar Karim reka duhere novuga duhere akiri ngaha akiri muri bakiri mu Burundi batarashika bakiri kuri airport deri meze gute Adonis wogerageje kumenya amakuru amwe ari ngaha tugejeje gusisangura naguciriyemo Dan ugerageje kuraba urugendo rwa Sadbi ndetse no mu MC ya Mipro watanguye kuvugwa ko ibitandukanye mbere bataranaja no kuri airport aho Nerinati yavuze ngo Amipro mukabona aragarutse azobara amasengesho menshi kabisa turi muri bwa buzima abantu bamaze kubona yuko umuntu kanaka kubera ko atari bwahonyore ku mugabane wa Burayi akagenda tuba tubona yuko umengo dufise amachance make yo kubona yuko agarutse mu Burundi Amipro ari mu bantu babigwane muzeye Amipro reka nkubwire bro Amipro ndamuzi yaravuze ngo indoto zanje zirashitse ariko ikimbabaje zari indoto zishitse n'umunezero uvanze n'umubabaro ati kuko mfise umunezero wuko ngiye muri Europe zari indoto zanje ariko ku rundi ruhande mbabajwe nuko mfise umukorege twakorana yitavye Imana ego umujournaliste wa Buja FM yitavye Imana ku munsi nibaza ko ku munsi wa gatanu nibaza ko ariho yitavye Imana rero abantu benshi baguma bavuga ati Amipro kugaruka biragoye ariko reka turindire nibaza yuko na Bface byaramuvuzwe ko igihe yaja muri Australia Bface kugaruka ntibirimo mu nyuma aratebagaruka Amipro nayo turabe Amipro by the way nkuko bivuze Amipro yabikoreye kuko Amipro ndamiuka 2014 Jeniga kuri Wisdom nayiga kuri Wisdom yari imbere yanje no mu Grand Frère by the way kandi yarazi football kera Amipro hanyuma ibintu vya journalist yabigiyemwo nibaza yuko yabitanguriye ko itire Renaissance hari mu mwaka wa 2013 akoresha iganiro cyo dedicace yakora nk'umu benevora bro yagiye ntiyahembwa kabisa yakora igano ca kwa Mungu kwirondeza yarirondeza yakora igano ca saa cabo ku munsi wa Mungu igihe shaze n'nusu cyari igano kiryoshe by the way niho nibaze yo carrière musique carrière y'ubu journaliste yo kumenyesha makuru ariho yayitanguriye rero kubona umunsi afashe rutemikirere kubw'imvo z'akazi nibyo ni ibintu byo gushima kabisa rero mugabo ariko wibuke yuko turacavuga ivyiza ariko turaza no kuvuga nibibi biri muri ivyo bintu kubera ko abantu benshi bamabona ngo naka ngo ragiye ngo afashe rutemikirere ariko igidutangaza nuko iyo bagarutse benshi bagaruka ahubwo umengo bavuye kuragirira inarume kumwe Bface yamavuga ukumva ngo umuntu yakubise amatuwa muri Europe ariko yagaruka ugasanga kujya yahora acoresha niko agarutse no wameze niko agarutse acoresha none yafumaguma mu Burundi aho ndiko ndavuga ku bandi nizere yuko naba turaza kubashikako uko tiko turavuga ivyiza tuze kuvuga n'utunenge twibonekeza mu bantu baba baririmbyi canke aba journaliste baba bagiye muri Europe muri ibi bintu vy'ibiteramo reka rero twikomereze kuri operation Yeboyebo aho tubonye aho bariko murabona Yeboyebo yagiye atwaye Sadbi Yeboyebo yagiye yambaye ubundi reka duhagarara aho hantu
ngo ziriya Ebobo zatanze abantu benshi gushika i Buruseli kandi gushika i Buruseli yaracerewe Adonis ugerageje gusesangura yacerejwe n'iki byagenze gute ko twabonye byaratera uhagarara neza ku mbuga nama mvuga ngaha mu Burundi sinzi yuko novuga yuko umuziki tutarawufata nka business impamvu ni iyihe umuririmbyi abafise management kandi na Kent P narabonye yuko bajanye sivyo unsigurira gute ingene ubuzi itike yuko iriko isaha indege iza guhagurukira hama ikagusiga ufise management muri kumwe ntibashobore kumanaginga umwanya wawe koresha umwanya ushobora gukora ko interview umwanya ushobora gushikira ku kibuga c'indege ego ndiko ndakubwira rero sinzi yuko wari wa munezero sinzi yuko aba urumva twaramaze guhahamuka ku buryo wumvise yuko ugiye Europe uvuga ati yana reka nsige mu gihugu iwanje ewana nahashumitse imbuga nahashumitse kugira ngo ari jeje yene mvugo bose bagirene bose babone yuko ngiye muri Europe Sadbi yarakoze ibiganiro kuri aeroport aho ubona yuko umwanya munini niho yawutereye ku kibuga c'indege Mercure Ndadaye ubundi ajya ama interview bakorera kuri airport rero ama interview abafasha iki Adonis niko kabazo ndashaka kubaza gutanga interview ni byiza kuko abantu nk'ubunya nk'akarorero hari nk'umuntu atazi yuko Sadbi yagiye rero iyo bishitse nimba ari kuri Facebook cyangwa YouTube akagwa kuri ya interview yatumamenya naka ari muri Europe ari mu Bubirigi sivyo ariko ikibazo ni nama interview canke ni management ikibazo ni management kuko gutanga interview mukorera ku mwanya cyane gose nimba zi nk'akarorero nimba avuga ati itike y'indege hariko yuko indege iza guhaguruka saa 6 iyaranje saa 4 n'inusu caye saa 5 uzobe washitse ufate 30 minutes sivyo yo gukora ivyo biganiro hama uronka umwanya wo kuja muri checking abantu benshi bakomeje kubivuga ko kuri mu makomantere ngo urumva ngo Sadbi ngo umusani ngo ari kuburindi urumva ngo inge ndababwira ikintu kimwe umujama yagiye muri Barundi twese ngo bamurindire inge rero ndababwira ikintu kimwe uretse n'abarundi twese naho woba wafashe VIP wakirazira gucereza uri kurumva deja uretse no gucegwa indege irashobora kuba ikiri hajya ukamenya ati iri hajya ariko bakakubwira ati muzesubira inyuma kabisa amasaha ya checking yarenze indege ntirahaguruka urumva ko ikiri hajya ikagenda uyiraba muzee wari kuyigendamo sivyo ramande hejuru ushobora kurinde urinde ku buryo indege yo kurindira indege kurindira umuntu ni warindira indege sirindira umuntu ngoje kubona ama post ngo Sadbi ngo indege ngo kumurindira ngo kora n'umustar yabo by'ubustare ugwagara indege ubustare muri aeroport ntibukora ntibiko hari naho usanga kuri iyo aeroport n'abantu bahakora batari bazi yuko ari na Sadbi umubaje ati no ngaha mu Burundi hari umuntu wabaza ati Sadbi uramuzi akakubwira Sadbi nigiki akora iki ari mu gihugu ciwacu cyangwa yumvira yo mu kindi gihugu Sadbi amaze gushika hariya abamukoresheje ibiganiro baramubajije baramubaza bati twarumvise yuko indege yagusize kuko ugerageje kuraba Amipro mzee Amipro yavuga ati jewe ngaha ati Jason nziga hako indege isiga fuma ndayirindira ndayirindira wa munini watanguye kubona ama post ya Amipro afise amaero abatipe babara babaye mani uri kuromba atwereke yuko yashitse mu Bubirigi nako bakoresha amadolari uko bariko bakoresha amayuro uri kuromba turavuga ati none muze nawe ko duheruka bajana ari mu biki ko tutarabona posting ko turabizi yuko nayo ntiyigumye oya ntiyifata kabisa from Kensiri mze umuropozi arakwera by the way Sadbi yavuye kure uramwibuka nashitse kwisi dawe na mama yeze mu bigero Sadbi yavuye mbari niyo mpamvu aka opportunity akariko kose ategerezwa bakavyaza umusaruro Sadbi niyo shika Europe ngo tureke kubona posting oya nivyo ba King ari he Sadbi uri kuromba King ari hehe Abubakar Karim umuzehe ntanavuga ati burya rero vyahaye indege yansize nimba yibaza ati ngahano bampondetse tiga ntiyasiguye impamvu indege yamusize ico yitwaje yavuze yuko indege yamusize kubera ibiganiro abajournaliste baramusize
none ko batamwibagije ko afise urugendo ko batamwibagije ko afise urugendo ngo abihebe journaliste bamubujije abajournaliste bamucereje uri kuromba rero bimaze kugenda uko abantu bakomeje kwiyumvira iyo bishika sivyo akaca buri yindi ndege imujana igiteramo c'abandi ntiyaba gihombesheje abantu turaza kugishikako abantu bari aka video kuri Facebook yanduka ariko aragira mengo yari gitoko mengo ni yari karagira performance abantu bari bahari abantu b'Imana ngaka ka video ni mukarabe abantu bahari muraba baririmbye bacu abantu baba bagiye guteramisha sinzi ko ari anniversaire sinzi ko dote VIP uzana abantu baharuye muze ibirimwo na bife n'ikinyobwa na surprise ibihari mugo abantu ni 50 bivuze rero ko rasa bariko barakaraba batubwire ngaha mu Burundi baba bakeneye ngo kuzuza ngo stade ngo ibiki nibiki urumva ngo muri source dinire ngo ntibahuje uje ngo baronse baki aho naho byagenze gute ni anniversaire niba batubwiza ukuri bandanya mutanga baje muri commentaire kabisa baje muri commentaire ito tuba tuje ngaho kugira tubahe tusesangure twerekana n'amaprove n'ama video bahari muriko murayibona abantu bari bahari yego abantu mana inhatari sasa reka tukomereze ado twarabonye mpamvu ya Sadbi batwo mu commentaire menshi bari abantu barakomanse kuri iyo post aho ubona yuko ni Edison Ndayahoze yari yapostinze aravuga ati impamvu Sadbi tutarabona ishikagiwe i Bruxelles makuru twaronse no ku munsi wejo indege yamusize muri commentaire bamwe ngo ujya no mu star indege yategerezwa kumurindira uri ko no wakomanze ngitaye banywa n'igishyi kandi kwakugara kwawo yibaza ko indege ari kabisi ndake none kada kwazi Adonis Sadbi yagiye atena staff imeze gute abari muri staff ni bande n'abandi kubo jewe nashoboye kubona kuko urashobora gusanga umuntu ajanye n'abandi ariko ntumenye yuko bari ku rugendo rumwe ariko ico nabonye coco manager wiwe Kenpi barajanye Bruxelles Kenpi bari kumwe kuko ni gakeyi Sadbi ashobora gusohoka ntibajane na manager yego rero tukaca twiyumvira why witwa manager w'umuntu uzi kumanaginga ibikorwa vyiwe bikakunanira ingene ushobora kumanaginga umwanya ankoro w'ivyunguka urumva yuko mugabo ngira ngo urashobora gusanga bacerejwe na zijya yebo ari naho usanga kuri aeroport ati ari naho zijya yebo bamubwiye ati muze nawe kabisa ibi nibiki yebo zirateje uruhagarara kushika aho avuga ati yebo ngo zisengwe i Bruxelles muze nawe nyene yabonye yuko ibintu byakomeye aravuga ati inde muze ni yebo nazitukije indege batarayiduka takiumva walisema tutafika mbali hapa ni wapi Ego ndakubwira kuri iki kintu cyebo hariho idiri umuntu ashobora kuguha akavuga ati kamemereka ndamwubahe ati umuntu reka ndamwubahe ndabe ingene ngenda nambaye Amipro kabisa yari yambaye neza tweze kubona Sadbi afise outfit nziza yatwitse hejuru no hasi yakwambariye Mark nziza mugabo ratubona yebo za vera nawe yavuze ngo ngwizi yebo ngo zishatse duga ngo bici none natubwira sigaye ari brand ambassador wazijya yebo Sadbi usigaye ari brand ambassador canke yakanzwe na kajya karogo ka Louis Vuitton yenuze ni ya fake yani za fake na Louis Vuitton ari ma commentaire ngahanya muri ibiboro bya Edison muze ngo niza yebo za bitatu ariko sinzi kurabona ako kantu nk'ubu wewe urashobora kwambara ipantaro sivyo y'ibihumbi 10 je duwe nkakubwira Dan ayi ipantaro wambaye kweri ntiyamakeyi dika urumva ariko iyo pantaro ciye ya Sadbi canke nka Fizo akayambara ugasanga tubona umengo ewana nimba yari yaratabutse cyabati ni deshire nkagenze gutya yari cicira cy'abastar ko yambaye umuntu w'umustar ariko wowe usanzwe cyatuvuga ati muzeyi isi deshire ko no guhera vraiment uri kuronga yaheze nawe rero kutubesha yego rero nibaza yuko
kuba yarashatse gusigarara Crea novuga ngo akantu gasigara avugwa mu Burundi ni vyiza ariko undi mwanya tube twiyumvira ku bantu baba baduhaye amadiri bavuga ati mbega uyu batubona gute ngaragaruko aza kuvyakira gute niyo yanashika i Buruseli bakanyakira baza kunyakira nambaye gute ariko umujama Sadbi baza yuko ngira ngo umu styliste wiwe yabigize yabonye impamvu cyangwa usanga yaraniyambitse rega Sadbi ni legend Sadbi ni legend mwaje abona Landry habo par contre Landry yambaye sempre nkuko ariko yabona kuri iyi foto tuko turabereka yambaye ipantaro nziza yambaye ipantaro vraiment intuze ya Yego yambaye umusema Landry yarabereye basigaye yitwa ngo gifiki nini kandi rero ngo izina intuze yari muhaye ngo ni Sadbi yari muhaye basigaye yitwa gifiki nasigaye afite amazina menshi by the way ariko ndakubwire ibi bintu byo kuza baratora utuntu ahantu bagaca bazana ico gifiki nini ntacuzi ntibitanguriye mu Rwanda kuri ntuze kuri Sabe ngo niwe gifiki nini ntuze yago ariko aravuga ati ngadusigaye dufise igifiki nini caraguze abaririmbyi bose caraguze iki uri kuromba none ujya nawe n'igifiki nini muri we yae asigaye abagura navyo nashika urashaka gusanga yaraguze Sadbi kubera ko Sadbi kuraba Sadbi akora ibiganiro kwa Landry Sadbi akora ibiganiro kwa Landry promoter wenyine kweri agufiwe agasona caja kwa Ozi afaye kweri sinzi rero usanga igifiki nini ega mwisi usanga hisi impamvu usanga yaguze Sadbi arimo muri kontra yaguze none ntubona ko yewe yamuherekeje kuri aeroport ni gifiki nini yenye reka naruka ari we yakira abanyamahanga byahereye nta banyamahanga tukicikoze yavuze yuko ari we yakira abanyamahanga gusa ikintangaza nuko ahariho abanyamahanga baba bo mu bihugu bibanye canke bahiye baza no gushutingira indirimbo ino mu Burundi ntamenye yuko nabo bantu baje basanga twebwe tutari bifi binini turabizi yuko abantu ko bashutingira indirimbo ino nitwe tubazi ariko ca gifisi sinzi ngira ngo kimenya abiyereka ibifi wasanga ibifi binini bimenye nada ntaho bimenye so reka tubandanye turacaye kuri operation Yebo amaze gushika i Buruseli wowe nkado ngeje gusesangwa amaze gushika i Buruseli amaze gukora ama interview wabonye yagaragaye gute nka Sadbi amaze gushika i Buruseli ikintu cantangaje ntacuzi bavuga yuko yashitse bukeye sivyo ariko urumva yuko yamaze uwundi munsi urumva amipragi uwo munsi arashika hama Sadbi nawe ashika bukeye ibyo ntaratahura bisigura yuko indege yo muri Escale bamaze gufata Escale aho bafatiye Escale wherever aho ari hose amipragi uko iwe Sadbi uko iwe Sadbi rero yacerewe aho ntawuzi ibyo yararimo uri kurumva bakunzi ba Dan TV show ndetse n'abakunzi ba Akiwacu Media ahantu rero tabwa tahura Sadbi amipragi ubwa mbere Belgique imbere ya Sadbi Sadbi ntiyari bwashiki hanyuma bukeye bwaho no Sadbi yagirane yashika amipramaze umunsi arimo mu baje kumutega kandi bari bavuye ino bari kumwe uri kurumva umuziki muri Yebo abaye muri Yebo nyene abantu baraza baramwakira baramubaza ati none ko twabonye muhagurukira rimwe na Amipro muvi Burundi vyakugendekeye gute kugira ngo ibintu biriko bibera i Buruseli tutamenye umva vyakugendekeye gute kugira ngo ushike inyuma yiwe gusa rero n'abantu b'i Buruseli nabonye narabatoya akanenge umuntu yamukoresheje ikiganiro byagenze gute yari sanamu media canke kwa kuntu ntuzenya sintu zabakoresha minushi umuntu yabakoresheje si minushi yabakoresheje yari umuhungu ayo gerageje kumva amajwi ewana wapi nta sound kabisa nta sound icare yige kabisa icare yige nimba atari telefone ya Sadbi bariko barakoresha mu gufata video ishobora kuba itashoboye kwa registra amajwi neza umuntu ni icare yige kuko ugerageje kumva ijwi ry'umujournaliste twaragihumva ariko ibintu Sadbi yasohora bwari uburuhe sinzi ijwi ntiryasohoka neza ega muzere yabaye traumatize none wose usigaye muri Escale ari rya mbere ufashe indege wewe byogendera gute
yaribagiye ko asanga concert yaje sinzi urumva yavuze ati none jewe aha ndasubira inyuma mvuga iki Sadbi mu kumubaza aravuga ati jewe n'ukuri nacerejwe n'abajurnaliste ati nacerejwe na Landry ntabeshera abajurnaliste bo mu Burundi rero ahantu tuhagarare ikintu rero tazi umwanya ahubwo bakoze ikiganiro niwo muto paraporo w'umwanya bamaze bariko barifotoza uri kurumva ahubwo ntiyacerejwe n'abajurnaliste yacerejwe n'amafoto uri kurumva kijya gifi kinini nimba cyaramuhenze ugatika tugume twifotoza reka tugume muri shooting uri kurumva yigira mu byo kwifotoza yibagira yuko indege itarindira umuntu indege ntirindira umuntu rero mu kiganiro yaravuze yuko yacerejwe n'abajurnaliste kandi ya mipro ari mu babajijwe n'abajurnaliste uze kuraba nakeza net yarakoze ikiganiro aho se niho yavugiye yuko ababajwe n'ingene agiye yabuze umukorege none ya mipro we ko yakoreshejwe ibiganiro wewe ko atasigaye vyagenze gute wewe cyo umva ingwane ya ahiri ingwane iri muri escale bafashe ibyo yarari canke ingwane yaherenga kuva gifata amafoto kuva mugabo iyo ajya gusigara ngaha vyari kunyaruka kumenyekana kuko bajya abantu bari bamurindiriye bari gusubirana inyuma bajya abajournaliste ba Landry Promoter bande byari kunyaruka kumenyekana rero impamvu abantu benshi bagumye baza ati why Sadbi atarashika nikora ko yari yamaze kuvaho ntibariko baratahura ivyabiri hari yes ntwe twamenye ukuntu vyagenze kumba amipro yarashitse umupira ari powera amipro yarashitse atangura gupostinga n'amaero turavuga ati muzehe ntazogaruka kabisa atangwe gukora ku maero bunyene uri kurumva ati bizogenda gute nimba rero mutama hari yanya satura amabafre yavuze ati muzehe aratanguye kuntanga gukora ku maero aravuga ati karabaye yashitse umutima wamuvuyemwo byamaze kuba urudubi sasa reka ikindi kintu cantangaje ugerageje kuraba twarabonye live kuri Facebook ya Sadbi yiriya concert ariko tubona hariko live kindirimbo za gito turavuga none asigaye ari muri Empire bimeze gute hari ibintu biyobeye none management isigaye management ubundi muririmbye muri concert yari live muri concert yanyu buri kura performing urumva je nkiraba live narinzi ngo ni performance ya Sadbi bashize en direct cha kwibonera ibintu by'indirimbo za bagitoko ndavuga vya bintu birakomeye n'ubunya gushika umwanya ntiturabona performance ya Sadbi ariko turabona harimo turabona no kuvuga za Facebook ico twabonye coco abantu bari bahari bari kurushimuze sinzi ko ari kwera rero sasa hado niho nkene ko tugere ku vya performance kwera operation Eboyebo turayivuyeho operation Eboyebo turumva yuko Sadbi nawe ngani gifiki nini yari karagira publicité Louis Vuitton tizere ko bamuhaye ivyunguka ega Louis Vuitton iri mu Butaliyani ni hafi ya Belgique urashobora gusanga yarasinye contrat nitwari rero tuzogera turabimenya amaze kugaruka zona yibomaza by the way nibaza ko zokwishika kuri airport kugira tumaze ibibazo bigiye bitandukanye rero tuje kuri operation igiteramo nyezina kigiye gushika igiteramo cyari kimeze gute Adonis bo igiteramo nkuko nari mpejeje kubivuga ntibarashobora gushira hanze amasanamu bijanye n'ama performance yabo ariko twarabonye performance y'indirimbo za bagitoko kwa turabona abantu bari bahari ugerageje kuraba vraiment stage yari imeze neza amatara highlighting imeze fresh ariko abantu muze urashobora gusanga umuntu yafashe nka espace ingana ni metero zitana ariko aratamba ari wenyene ukavuga ati none ni muri soirée ni ya soirée ni anniversaire ni ya meet and greet the Benige yakuza gukora ine ni anniversaire ni concert bisigura yuko igiteramo cabereye i Buruseli Sadbi abantu yaronse bon sinovuga ngo nta bantu yaronse ahubwo ugerageje kuraba bano baririmbyi bose bama batumira sinzi ko ari kibazo cyo gutegura ivyo biteramo abantu bama baboneka ni babandi nyene baraharuye
sinzi yuko basinye contract imwe nimwe muzohora muzoza muri nzira for free basi niba batuma binjiza abantu ku buntu tuvuga ati tuvuge basi wacu vraiment ariko aririmbira abantu bakwiye benshi bashoboka abantu bakumbuye kijya rero nico kigaruka kuri twatunenge nayiko ndakubwira ubushize kiriko na Double J bakubise tuwa muri Europe hafi ibihugu bitanu bagiye Lille bagiye muri concert imwe hagenda harabonekamwe n'ayandi madini n'utuntu tudili tugiye utandukanya bakubise hafi amakonseri atanu ariko icantangaje bashitse kuri airport abajournaliste baje kubategera nta ni noti ya 10,000 baronse abajournaliste ico gihe batashe baridoga baravuga ati none bigenda gute bino bintu nibiki avuye muri tour sivyo twabonye yuko yarafise amakonseri menshi abure ata dibar uha media imwe bibiri basaba ati fata bisi kura muri viri gushikana mu Kamenge utayi wanyu sivyo content wa Ironse ijambo bavuze ngo twari twaje gushigikira abana b'igihugu niyo title uri kurumva twari twaje gushigikira abana b'igihugu uri kuri imagine umujournaliste yikokoye abaje kurondera content kandi burya nkuko abandi bahora babigira ijya content urayironka ukaronka na déplacement adresse ahikira baririmbye je nibaza ko batibaza ego yaba atari ega twebwe aba youtuber cyangwa aba animateur twe tuyigaha kugira du complete cyangwa twunganire ya production muririmbye bayakoze muri studio kugira dushobore kuyipromotinga hari ibintu batiyumvira bayibaze yuko baje kudufasha kugira turonka ama views ngo tugira iki ariko nabo nyene ni visibility kuri bo kubera iki bataza nka Kidumu Kidumu akubwira ati mzee Joze umbona nashitse uzomenya igihe nashikiye ndiga mu Burundi mazi somene Kidumu bashaka kurira muri arena ukibaza ati none umujama yaje ryari ujya rero niwe bita legend na Fizo ariko arafata ijya ritme kuko Fizo urashobora guheruka ari mu Bubirigi ukaza wumva ngo numutumire ngo mu radio kanaka nta radio yaduhaye amafaranga ya publicité nazo tuvuga ukaza wumva ngo numutumire mu radio kanaka kandi ukabona yagiye ukavuga ati none uko naheruka ari mu Bubirigi yashitse urumva abo rero n'abarigendi indege bayifashe nka bisi ubu munsi avuze ati nshaka kuja muri Amerika bagiye avuze ati nshaka kuja muri Norvege bagiye uri kurumva n'abafise Kigingi nawe ari mu barigende Kigingi ari mu barigende nawe nyene ndega yurira nka bisi ibintu byose bikora professional kandi Kigingi twibutse yuko Kigingi amaze igihe kinini hanze kandi ndabibutse yuko azogaruka inyuma y'itariki 10 z'ukwezi kwa 12 voilà sivyo bisigura ko afite concert de las kandi n'abantu bake bazi yuko atari ngaha Europe amaze kwijamo kenshi ntagifise wa mwanya wo kuvuga ngo ngiye ngo muri Europe ngo ngiye aha ivyo bigira aba bantu bagenda rimwe uri ko na Zayebo genda urabe video hafi imara umunota urenga Niyebo nazitokije ndege watarayiduka umva walazima tutafika mbali hapa ni wapi Yebo zabatanze gushika muri Europe urana kujya kuno nayo yivugira muri Europe n'urufege muzi ntaru video ngiye niba irabe video reka tuyicishe ko murayibona byose biko murego tubaretse yuko ibintu tuba turiko turavuga na proof ziba zihari ntibuba ari ububeshi uwibaza yuko aba ari ububeshi nawe arabi iyo video atayishimye agende ku mbuga ziwa vyirabire ziriko kumva yuko ugiye muri Europe ukaja genda urabe amipro nta n'ibintu vyataye nta post za atari kabisa kandi niwe muntu wa mbere tuzi yuko yaragiye kwera hame yavuga ati muze zakaziba imana inkunda ubo turagowe niyagaruka rero nibaza yuko reka dutegereze antuka nibaza ko Sadbi azopostinga twereke performance yiwe yagize byari bimeze abakunzi we gusanga ari Sadbi ya performance abantu bamaze kugwira byonashika ugasanga bari wakunda abarundi bamenyera ati je natwe umuririmbyi aza kwinjira ku stage saa 5 shikayo saa 4:30 twizere yuko ku mugihe cha performance ya Sadbi abantu bake bari bahari twizere ko tuzobana n'utu video twinshi reka turindire turabe antuka iyo muzehe yujuje
ntashobora guta umwanya mwawe rero sa tuba twamaze kubona amapost twamaze kubona amapost ya Adonis mwawe iko kiranira kuvuga ati abantu ko batitabiriye igiteramo ca Sadbi twibutse abakunzi ba Dan TV show abakunzi ba Akiwacu Media yuko B-Face na Mona yeah mu misiza bafata rutemikire ibatwara nyene hehe i Buruseli mbega iza ya B-Face na Mona i Buruseli mu misiza iri imbere nico kiba catumye yuko Sadbi bavuze ati reka tumwihorere tuzofume tuja kurabira B-Face na Mona icyarimwe wowe uvyumva gute gaga gerageje kuraba bino biteramo bibiri ni biteramo bitandukanye kuko aha mu Burundi havuyeho Sadbi na Amipro ariko Mona azobajanye na B-Face rumva yuko ni nguvu z'abaririmbyi babiri ariko izi zindi nazo zari nguvu z'umu MC n'umuririmbyi reka turindire turaga hari urumva hari akantu tuba dufise bya ndi byo kuvuga ngo ejo ni heza hari gihe hashobora kuba habi gusumbuye umuntu umva hagasha ukibaza ati none je Imana yaragibagiye abantu benshi barafise bya bintu byo kwiremeshwa zamba bwana ngo nimba umunsi bitameze neza ejo bizokunda ejo ngo bizoba bimeze neza bizoba rizokwaka ejo birashobora kuba nka gusumba uko byari bimeze uyu munsi umva rero urashobora gusanga rero ba B-Face babuze nabo Sadbi yaronse cyangwa ngasanga bararonse nta umenya turindire nabo nibagenda tuzoheza tugire icegeranyo Chigene vyagenze tuzoza gatugire operation B-Face na Mona kandi twibukanye yuko ni ibintu mengo bigenda biba company Mona nibaza yuko ari rya mbere nawe nyana zobagiye Mona na B-Face Mona ni rya mbere azobagiye yaramaze gushikana no muri Australia Mona wada nibaza yuko azobagiye nka Amipro Mona wada azobagiye nka Amipro azoba rya mbere agiye mu Buruseli wa muntu yatera ivi Mona wada byahereye uraraba ntibazave bamumutwara bace yigumira hariya wa muntu atera ivi nimba turarindire nataguma yishuza ati ujya muntu bigeze azomurongora ryari katurinde urashaka gusanga aragatwiko mwe murafyina ibintu by'abastari biwacu rero ni hatari Arasanga ari gutwika kugira tuye turirongera content reka turinde ntawamenya reka turindire izo content turayiyo zizoherera yego reka turacaye kuri operation y'igiteramo ca Sadbi ukuntu cagenze mbega Sadbi ko twama tubona bakiri ko baragiye Belgique bararonka Dirio Lille mu France bararonka Diri Toulouse baraperforminga mu France mbega Sadbi ushaka uno mwanya concert we yarabaye mbega azohita agaruka direct mbega ntandi madira azobona Adonis ubona gute Sadbi uko bimeze gushika na performinga Bruxelles honyene gushika uyu mwanya urashaka gusanga babonye vya mbere baracitse intege kuko kiriya gihe twibukanye yuko kiri kuna Double J zari nguvu z'abantu babiri Billy Man Boy arabaririmbyi babiri sivyo rero Sadbi gushika uno mwanya dukoreye ko kino kiganiro nta yindi dira aramenyekanisha yuko yaronse yo kuja mu kindi gihugu canke nka kandi ga quartier nyene kari mu Bubirigi yazoje gukoreramo nibaza yuko bazoca bagaruka bazoca bagaruka na Amipro mbega igaruka ryabo ryo Amipro ko nari natere ko yaravuze ngo mbengo nataracashidikanya yuko Amipro adashobora kugaruka sinzi yuko ushobora gusanga z'umushahara hembwa muri Buja FM ngo byabihumbi jana ngo bya urumva ushobora gusanga z'umushahara hembwa kavuga ati Amipro ni yakora kuri yero sinaza yuko azogaruka guhembwa ujya mushahara ati nikizokunda ariko twibukanye yuko Amipro numwe mu ba MC bifashe neza ngaha mu Burundi bameze bien yabigwaniye Amipro no wakera cyane shout out kabisa maximum respect for him kabisa kubera nuko biruko ngo rumwe rumara zibiri ngo rumwe rumara zibiri nawamenya wa muhungu wo mwiteka nawe yavuze ati yebo kabisa ndabona yuko igiye gusiga yatuzimye amanutse amafere yose yarazimye kubera yebo ya Sadbi nivyo ndi bama babwira ati hariho content ibonetse abantu bose baba basohoye indirimbo muri uko kwezi cyaje kuri uwo munsi izo ndirimbo zitegerezwa kuca zizima nibaza yuko uri live ku mbuga za ntuze za D1 urashobora kudusomera iyo post ya D1 yavuze ngo nibaza ko bakuru banje bo barigenze kuva kera babonye ko uku kwezi ari kwiza ko gusohora indirimbo kandi uyisohoye ikigera kure nabasaba
bankebura ico nikosorera mu kuzuza aho basigaje kuko ari babiri ntibujuje neza wallahi. Iyi post ivuga iki ga Adonis ugerageje kwitaho? Bon, ugerageje kuraba iyi post ya D1 yari kavuga ku bijanye n'izi ndirimbo za Sadbi na Fizo. Ariko nubwo biruhuko uyu muntu ariko arabivuga muzeyi. Je nama ndababwira abarundi ntibamenyerwa. Sivyo? Abarundi uyu munsi barashobora kuguha umwanya bakagushigikira ukumva yuko urumva ndashigikiwe. Kiriku akiza umwana wo mwibarabara kwa abarundi mani bafite ikigongo kidasanzwe. Uribuka yuko Kiriku mayibobo niki urumva baramushigikira. Kiriku yasuye ukundwa igihe ndakwibutse neza igihe Ozi baduga ingozi bagiye kumugarukana. Uravyibuka bene aba wandi yambika yitwa gute ntuze Oscar Fashion baduze kuko ngo niwe muvyeyi we mu muziki. Uribuka yuko bigiye bitega hari 2019 cyangwa 2020 nivyo nyerega ndiko ndakubwira. Abarundi iyo uje urumva ndumwana w'imihanda ndi mayibobo urumva baragukunda. Ariko uyu munsi ari hehe kiri kubareka avugwa mama afere yo gukubita abaririmbyi bagenzi. Iyo operation rero niyo cyo duhereza ko mu nyuma. Urumva ahubwo rero ari muri afere za kacu ndakeze. Reka tugende tunayigiriye ivy'imiziki bana bihevye. Reka tugende tunayigiriye. Reka ngene some post nayo nati kugira ngo ntiduhave tuyibagira ngo tumushirire mu imiyaga. Nayo nati yagize ngo Kiriku ureka kwigira ikidomo ingozi benshi barakuzi rero riha 400 za Chrisembi kuko yaragusavye korabo uremera mugabo kukubaha akazi kawe baguha iyo somme pour ifana mu gihe wari wemeye korabo ku buntu but now ucumwitanga mu manyama umutera ibidaji afere ko yabaye ndendera nta nindero usigaye ufise rujya rugo rw'abandi en plus dose bateranye ibidaji mu rugo rw'abandi imbaje mwatumye iriho mwatumiwe niho kugwanira muhe amahera yiwe muvaneko kandi ntuzusubire kumutuka ngo numukongo kandi ari umurundi urateye isoni yuba muremure naho gukize n'amazuru y'ibipande ndakira nari nati yoca kwica nari nati barashira imiyaga myinshi teye ubwo wumve yuko ado kino kintu imihanda ya social media imihanda kiragarutse mu misi yeze Double J na Kiriku bariko baravugwa muri saga yo kujya amafaranga umuntu wampete wo mu diaspora yego ashika ku madolari igihumbi urumva amadolari igihumbi bamwemereye korabo inoti yarazijya izisaga birimani boy iri kirajamo. Ikindi naco wibuke yuko Kiriku ari numwe mu baririmbyi bavugwa muri kino gihugu cy'u Burundi. Ushobora no kumuha inoti zo kuza guperforminga muri concert bikarangira inota ziriye no kuza ntazi. Izisaga rero sasa bakizitangura zibishasha si ibintu bishasha zibishasha barabimenyereye kuko urumva ko ijya afere jenegeze ukorana ikiganiro na Sibizi ijya afere uratwa bageje mu butungane afere ya $1,000 ijya afere yarabajanye mu butungane barako no kujayo hari amakuru ya Double J atavuzwe ariko nibaza yuko bamwe bayazi yuko igipolisi cagiye kumutora muze hari inota atari zo gukinisha $1,000 nibaza yuko uyu mwanya turi ni hafi 7 miliyo $1,000 n'amara menshi sivyo miliyoni 7-8 zirenga muze rero gufata miliyoni nk'izonya z'umuntu kajya ukaca wipowera ngo nuko yangwa mu diaspora ngo tugushikira sha hingero ndakubwira ikintu kimwe ndiko ndabwira abarundi bose ntuze ukinishe ikintu cy'umu diaspora motife ngo nuko ari hanze reka nagomba ndakubwire yuko aba diaspora bari mu bantu bashigikiwe tebwoba man kubera ko bahuye n'ingorane nyinshi hari aba diaspora benshi wasanga bariko baratanga amafaranga
nguranyubakira inzu ugasanga muri genda aragiye nko mu gasike we canke ikiriri afotoye nk'uruzu rutaruzura rukiri urushanti ngo wabonye yanzu yawe ahigeze kumbi noti yarariwe kera yanzu ntani yari karubaka sivyo rero ubu unya umuntu ari y'inoti z'umu diaspora akacaja ngaha kipowira ivyo bavuganye ntabikora mzee barashigikiwe urabikora ubutungane burakubona bukuzana ngo antya uri kurumva rero sasa kiri iyi saga ya Narinate niyo yayishize hanze iyi saga yageze kure bamuhaye amafaranga ariko rero ikintu tutazi niki mbega izo 400,000 yazihawe Chris MB amaze kuja muri management yo kwa Pole canke yazihawe atarinjira muri iyo management kuko iconzi coco polisi bwa bwana wavuga inoti nziyo ngo zijane DJ Pole ikibaho na kesi umusaza bayipoye sivyo naramajamo menshi nayo mafaranga 400,000 Narinate avuga yuko ntiyari amafaranga bamuhaye kugira ngo abahe collab yari fana sivyo kwera yari yemeye ngo collab yo kubuntu yuko bakorana collab for free bavuga ati uyu mujene reka tumuhifana ari abantu batanga ifana mutse 400,000 baramuhaye legend ifana arani naye akora bara y'ibintu gira ko rero namashi arakwita abantu ibidaji ngo wewe sasa ngene ko tukora kuri iyo operation reka iyi mihanda ni hatari operation bobo twayivuyeho na ntuze tuko tukomereza kuri iyo operation ya Kisembi na kiriko ivyo bidaji babitereye mu rugo rwande ako niho kabazo urumva anje taramenya Narinate yavuze yuko bari batumiwe ahantu mu rugo kanaka ko rugo ntigwashimye mbega ni kwa DJ Pole kuvugwa sinihaza yuko yohava akorera iryo kosa kwa DJ Pole nta kuntu nakumva muze hajya nawe ipararanganya hari ahantu ushitse icupo mugabo bigenda gute ngo kiriku ngo atari bidaji Kisembi oye iyo isene kura yiha Adonis bon urumva hatagiyemo gukabya kwa niri iyo umuntu avuze ngo urugo rw'abandi nk'akarorero urana yuko hariho amazu usanga ari ama maison de passage ugasanga nko nk'akarorero ni nka etage igeretse nka gatatu sivyo ugasanga opanze etage yo hejuru igira kabiri ubundi apanze ya gatatu rero muri ico gihe habereye case aho hantu si ubu haba wenyene abari mu rugo rw'abandi kubera ko hariho n'abandi babayeho sivyo rero Narinate ntiyashimye kuvuga ugo rugo ugwa ariko kuko sinibaza yuko yari kuba ruzi ngo areke kuruvuga sivyo rero kiriku saga mze mihanda bro saga abajiba barababaye kiriku yari babariye kumuzanira uburofa oya mugabo rega Adonis gana ubwire isaga irimo ibintu byinshi byinyegeje urumva ko bwa mbere hariho collab y'abantu babiri ya Kiriku na MB Data mu nyuma bamuhifane y'amajanani Chris MB none reka akabazo gaca kaza yego mbega ikintu catumye Kiriku ashavura kuri ugo rugezo ni giki mbega hoho nituko tuvugira Chris MB ari mu makosa kuko Narinate ntigeze avuga ikintu bapfuye ntihakiri yamuteye ibidaji avuze ko yamuteye ibidaji n'ibitutsi hejuru yego mbega Kiriku na MB Data bapfuye iki icyo dukeneye kumenya bon nibaza yuko ushobora gusanga kubera ko yavuze yuko yimanye collabo yongera aterana n'ibidaji n'ibitutsi hejuru mu rugo rw'abandi mu rugo rw'abandi sivyo rero nk'ubunya nk'akarorero je ndashobora kuba ndagufitiye ayo mafaranga hama nkaza canke ukaza ukanyishuza none muzee vipi collabo n'inoti zanje urazi baya bapeti nabo rano umupeta bayaribereye mu mihanda uzo muzanira ibintu by'amenyo man nimba Chris mbashobora kuba yamwishuje kivagabo urumva ari gihe ufata umuntu naba gufitiye ideni hari ukuntu ushobora kumubwira ati kumuyengayenga bukebuke bya bintu byanje gute nundi azaza ati ntumvana ku noti ziwanje tinige kuunda ndakese ya petinati
mwana w'imihanda reka ndakwiye aca mutamwe ibidaje yo cakwiyiza urumva fo tumenye amakuru iyisaga tukayimenya neza kweri nibaza yuko niraja hanze iracari mu mizi baracimba amakuru yego bose yagiye hanze tukamenya ido nido ukuntu vyagenze tuzoheza tugirene tugaruke tubabwira ibintu uko bimeze ariko gushika uyu mwanya urumva yuko ibidaji Chris sinzi yuko hari byamufasha Mbega Chris ameze gute muri uno mwanya niho kabaza umuntu acagerageza kwibaza mugabo uko biri kose no saka tuzogerageza twitohoze kuko urumva muri rigenda rya Sadbi Buruseli hari ibintu byinshi byasigaye hari ibintu byinshi tutarasubira kuri ico kintu ca Sadbi ibi bintu vya Kiriku na Chris MB ni bimwe ndiko ndakubwira mbega management ijejwe iki bigenda gute kugira ngo saga y'umuririmbyi ari muri management tuyumve iri kivugwa n'abandi bantu baho hanze management itaravuga ikintu na kimwe kuri ivyo bintu kuko gushika uyu mwanya management Chris MB arimwo iba yaravuze ati hari ikibazo giheruka kuba kimeze ukuntu uri kurumva ariko uwo mwanya turiko twumva amakuru ahandi hantu na management itarayavuga na management ivyabindiro vyo kumenya mbega none management izo ngaha mu Burundi zifashiki zijejwe iki kujya zitumenyesha ati Sadbi canke naka zofata urugendo umunsi n'uyu kubera iki ivyo bindi bintu batabitubwira bimaze kwigaragaza inshuro nyinshi kazamva umuririmbyi ngo aratumye kitangaza makuru agiye gusinya contrat na company kanaka sivyo management turabimenye yuko asinye contrat ariko ntituzofata umenye igihe iyo contrat yahereye ntitugera tumenya ryari ryaheze ni bimwe nako ndavuga vya Kid Gabirano kuva muri Wema Entertainment twarabonye basinya amasezerano me na Enoji yego ariko Kid Gabirano ubu ari hehe imiziki yakore muri Wema Entertainment iri hehe amatwi ansumira Kid Gabirano yaravuye muri Wema umuntu yaramaze imisi ariko aramufasha n'umuntu bita Big kuva muri Black FM Big sinzire yego sinzi rero ivyo muri Wema iyo vyahereye urabona yuko Kid Gabirano ameze nabi muri minsi abantu bamenye ati Kid Gabirano kanyo mujene afite ijwi ryiza muzee yamupeta afite ijwi ryiza na talent rero nitwamenye rero kujya Landry igifi kirini yatubwiye ati muri management yanje no munsi ndasinye barambaye neza muzee barambaye neza barasinya imbere y'abantu Maître Muvayo niyo yarari yego niyo yanabasinjira amasezerano mugabo nzigeze tubona ati post ya Wema Entertainment ati Kid Gabirano ntakibarizwa ya Wema mpetse ngaje kumenya amakuru gituma takiriyo niki habaye iki imana je namangaruka mvuga ati iyo musinjije contrat abaririmbyi babiri muri company kanaka gerageza murehe guhengamira ku ruhande rumwe gerageza mugerageze gufasha babiri mpana guhengamira mu ruhande rumwe ngo urumva ngo mfashe uyu muniwe mbona ngo bikuberamira kwe kudashobora kuduza uwundi ushobora kubona Enoji niwe tarajyakiye ritera ryaka mwabo Kid Gabirano yari umupete wo gufashwa umuntu wese afise igihe ciwe igihe bazobona wa wundi babona yuko biriko biragenda neza mu minsi imbere hashikiriwe wa wundi banki niyo mpamvu bakubwira ngo vomerera zose reka twigarukire kuri ibi bintu vya D1 aho ubona yuko yavuze ati bano batama bacu subiramwe basomera iyo post reka ndabasomera ino post ukuntu yavuze ngo nibaza ko bakuru banje bo barigenze kuva kera babonye ku kwezi ari kwiza ko gusohora indirimbo ngo kandi uyisohoye icigera kure nabasaba bankebure ico nikosorera mu kuzuza aho basigaje kuko ari babiri ntibujuje neza wallahi aba batama none yashatse kuvuga ari banje aba batama ni Sadbi na Fizo kuko urabona yuko Sadbi yarasohoye indirimbo nk'inyuma y'amasaha 2 cyangwa amasaha 3 Fizo nabo barasohoye nagumye mbona abantu benshi bakomeza kubikompara kuri Facebook no ku mbuga zitandukanye kubijanye n'amaviews bakavuga ati Sadbi amaviews agezeko Fizo amaviews agezeko ariko ico batigeze bitaho nuko izo ndirimbo zasohokeye umunsi umwe
ariko ntizasohokeye amasaha amwe kuko indirimbo ya Satbi yarasohotse mu nyuma haciye nk'amasaha 2 cyangwa amasaha 3 Indirimbo ya hacasohoka indirimbo ya Fizzo. Fizzo Ah. rero kuri kompara ibintu bitasohokeye umwanya umwe oya si comparaison siyo uri kuko kurumva hari umwanya munini yinya baba baravye Uri ya ku- mbere atanga Bro, usohoka difference y'amasaha tureka amasaha 3 iminota 30 kuri social media Kuri social media ni abantu baba menshi. bamaze kurayikina Mane, ni menshi menshi ni menshi kabisa rero bakomeza kubikompara caka indi rero nama mvuga nico kiriko kiragaruka sinzi igihe ngaha abaririmbyi bacu bazokumva yuko tutakiri kuri level yo kugwanira amavyuzi ibihumbi 100 mu munsi umwe umuririmbyi akwije 5 sivyo mu munsi umwe ku ndirimbo yiwe ewana ntituronka amahoro umengo sinzi ukacura abaho hirya aho hakujya ingene umujournaliste ashobora gukora ikiganiro mu munsi umwe ugasanga kiri mu mavyuzi ibihumbi 500 yago pondate uri kurumva biginaje musaza abayipowe sanka mu munsi umwe twebwe ibyo turiko turagwanira abandi babiranye kera babironse kuva kera Uri kurumva? amavyuzi ibihumbi 100 mu underground wo ngaho hirya arayakubita pe abironka muri uwo munsi umwe ariko Okay. twebwe bari legend bacu baracabigwanira uri kurumva ni kibazo rero D1 nawe nyene nibaza yuko ari mu baririmbyi batariko baraboneka muri iyi minsi nino misi nta bikorwa kabisa inyuma yaho bariko baramutegurira inyuma yaho management yiwe iriko iramutegurira ibiteramo urabona yuko yabuze pe imiziki yabuze kuko n'indirimbo aheruka gusohora urabona twari tumemenyereye yuko asohora akantu kazona kakwije 1 million mu misi ariko ubu nyamuze abarundi ntibamenyeye kabisa rero yaravye ati bano bazeye ko bariko baravugwa muri aka kanya nta kuntu nogira akantu kugira ngo nanje ndabe yuko no kwinjira muri uko kuvugwa kwa muri isaga yabo muri isaga yabo kuko ariko aravuga ngo bano batama babiri yego basohoye akeneye bamubwire ico babonye muri uko kwezi kugira ngo nawe agire ntagikorereko nico isigu iyi post irimo ubwenge bwinshi wewe yafashe indirimbo ya Fizzo niya Satbi azishira hamwe avuga ati muzeye reka dusigurira abarundi kugira ngo batahure iyi post ya D1 ugerageje kuraba ni nkuko wofata telefone sivyo yuzurira kuri samples uri kurumva rero yafashe Satbi na Fizzo aca abaha nk'akaruru ka 80% aravuga ati bano batama naho bashize ibintu byabo hanze ntibigeze buzuza neza hariho ibintu batujuje ntibakwije samples nibambwire rero umukenyuro wo gusohora muri kuno kwezi nanje ndabikorereko kugira ngo nuzuze aho byabananiye kumbe nuko ijya post isigura ariko ugerageje kuraba ni post batahaye agaciro mbwa ni post y'ubwenge ibifira rutanamwe hari ibifi bibiri bikobera hari ibifi bibiri muno mwana dufise ibifi bibiri urumva biri ku mugabane wa burayi hari ibifi bimiri bindi uri kuromba rero wowe ugira agafi gato inguje ngo mu bifi binini baca bakumira muze uburinja zabyo bakuriye iyo ntuze iyo post ntibayihaye umwanya munini yabona yuko nta feedback yigeze ironka yatari feedback ndende yaza ariko reka tuyisesangure kugira hari abakunzi ba D1 bashobora kuba bari ngaha kuri Akiwacu Media ndetse no kuri Dan TV show D1 numuririmbyi mwiza uburundi bwo azi kwandika sivyo azi gucagura melody by the way kandi numuririmbyi afise na management ifise amafaranga yinvestisa mu bikorwa vyiwe ariko yabuze hatanguye kubaho ikibazo ciki cibiteramo bakavuga ati umuririmbyi wacu ntibamuha ibiteramo ico kibazo baracikemurira batangura kumutegurira ibiteramo ndetse n'ivyo ku buntu mzee bije igiteramo irarenze urashobora gusanga stage yonyene usivye yuko ivyuma amatwa nsumira baba bariko bakoresha ivy'iwabo stage yonyene ugiye kuyikota uri muri prix de 20 millions cyangwa rero ufashe bije nk'iyo yose ukaca winjiza abantu ku buntu sivyo ariko ivyo byose barabikoze
show y'ubuntu ntishobora guhomba none yohomba Yohomba gutari uzi yaje acaza muri show Muri show. sivyo ugumubona yujuje ariko ataje anaginjiye sivyo rero gushika uyu mwanya nibaza yuko yova mu majambo nave mu majambo D1 aduha ibikorwa nkuko yahora aduha ibikorwa Kabisa. nimba naharindiriye yuko D1 wa body D1 tuzi kuri body D1 tuzi kuri waiting nimba arindiriye yuko ijya ndirimbo yiwe nahe kwiza umuriyoni Oya, kugira ngo napo. aduhe ibindi turacicaye muzee reka twicare dutuze turindire umwaka uhere D1 by the way ikinabona umengo ni kinatabara korera kuva kera D1 nta ego arazikuririmba Yeah. ariko hagiye kumenya kuririmba no gucreate ama content ni ibintu bibiri bigiye bitandukanye muzee kuko ucreate content uguma muri circuit uguma uvugwa hari umuntu abirimo ngaha neza gucerekeye social media nuko ibintu byo kuririmba yego hari igihe vraiment bitamwo ugasanga indirimbo iritoreye ugasanga indirimbo iravumye Alvin Smith aragerageza kuzarakira content kugira aguma avugwa ku mbuga mu minsi yari yakiraga content kamera nini na DJ Fernando muri ya ndirimbo yiwe turindiriye gushika no kuri no saha yuko izosohoka iguma iri muri premiere kuri guje mandayira iri premiere kuri YouTube yiwe izosohoka rose October Ese October no munsi nisosoka minu gaturindira yaduha isango ya 31 so Alvin araguma kumbuga cyane gose aragerageza gukira ama content ko yavaye n'umugore ko yagize iki D1 nico kintu akeneye kuzaramenya kuduha content kugira aba promoter cyangwa aba YouTuber bamuvuga ariko naguciriyemwe wibuke yuko burya na content isaba ubwenge hari igihe ucreate content bikaca birangira ari gutaye hasi ego content ya Dramati na B-Face ntiwayibonye kabisa byahereye he ntibyarangiye yasasa apfuye byarangiye yamwishe byaragiye basabanye ikigongwe kuri stage ndakesiri ya content yaheze nabi yarasavye ikigongwe ariko nubwo yasavye ikigongwe abafana canka abarundi bari bamaze kumuta kwiyuba bari bamaze kubaka ishusho mbi bari bamaze guta icyizere bavuga ati muze we Dramati genda uzuragira ama content yijya miduga ngo waguze ugomba kugurisha umuduga abarundi nuko bimereye ntibakunda abantu babakinishiriza ubwenge wewe aguhaye umwanya akabona ibintu uri kurigira ntabishasha hihenda hazi umuntu akuvuge ko nabi abagutaye nawe urabona yuko yakorotse Dramati wo mu myaka yera siwe Dramati tuko turabona meno miss Dramati turacamubonera kuri za views nituzi ko arabahindi nituzi ko arabarabu ko ari views z'abarabu ariko izina mu bantu ikoragenda asubira garuke turafise impano nyinshi nga mu Burundi zigiye zitandukanye reka nibaza yuko dusa nk'abaheraheza hari ikintu twaba twibagiye kuvuga operation Bwebo twayikozeho twavuze vekesa bikungendo ariko aragira mu Buruseli igiteramo ciwe ko byagenze amashusho menshi bagiye bayabona yego nibaza yuko tuzogaruka hano tuje gusesangura ibizoba vyakurikiye canke uko azoba yashitse no kubizoba byagenze nibaze yuko twamaranye n'umwanya mwiza cyane gose nibaze yuko ibintu vyari bimeze neza twagerageje gusesangura umwanya wo kubwira abari ko baradukurikirana baje mu makomantere kuko ngenda kubwira ikintu kimwe nimba tuba turi ngaha turiko turavuga ntituba turiko tuvuga ibi bintu ngo just bikwinjiremwo uko nyene tubikubwiye ngo bifate uko nyene we nawe bufise point yawe uvuga ati ahantu naho mwavuze uko je nanje ndabibona uko sivyo ntahura gutyo nibace baje mu makomantere bavuga ati jewe nanje ngerageje kuraba ibintu vya Chris MB na naka ngerageje kuraba ivya naka na naka bimeze uko nuko avuge iciyumviro ciwe muri komantere nimba ari nabashaka bakavuga ati
turakeneye yuko muzoduha amakuru ya naka na naka no muri commentaire bavyandikiye ko babisigaye ituze dusiga izo nkuru tubasangurire nibo dukorera nibo babosi bacu izo operation tubimutse ko zizoza ziragaruka rero tuba twiberenga tuje gusesangura operation buri operation ibiriko biraba muri industry ya muzika i Burundi kabisa adoreka ndagushimiye namwe twabaye neza by the way ndetse na Dan TV show nibaze yuko n'ikindi gihe nimwankenera tuzogaruka muri operation amatubani bihe big up on yourself my brother big energy zosubira my brother zosubira mu kindi kiganiro kabisa thanks sana bro bakunzi ba Dan TV show ndetse n'abakunzi ba Akiwacu Media bayibonye kuri mikro ya mbere ya Dan for real mikro ya kabiri ya Adronis Promoter ibiganiro muzoza murabona kuri Akiwacu Media ndetse no kuri Dan TV show twatwitse ya operation Ebo tuzosubira mu kindi kiganiro ciao ciao